twamwirukanye biboneka neza ko twamujaniranije kubera ko ari umukozi nyene atakundi yogira mugabo akaba wari wazanye iyo ngeso yo kwibwira gukunda umukozi uzobwira wisuzuguze nawe simari cyo uwo bukeneye kuba umukozi ko ndagutumye amahera none umukozi azoguha amahera cyane niwe wayamuha n'ubundi bamuzana abakozi b'ababogare ngaha wari wamukunze rero ko ari umubogare turapfuye none namwishimiye oya nukuri intenderi irashesha umuti biranse niba ari ibyo ugiyemo oya bamugabo rega wahatswe Dari sana. mwebwe ikibazo ni kimwe mwebwe icyo abarega bene igihugu ucumenga byabaso mugenda mutarabiye oya ni accident haracababara sheri mugore wewe ayagiye hehe madame ari mu nzu sheri ingurabe reka wamushitsi twamuzanye reka agira kire haracababara wanatagira bikimuga mu mwanya mutoya cyane gushima imana muga najya amakinga wowe abajabuka n'amamoto yotuma tutagonga abantu sheri erega wamushitsi twamuzanye ego nuyu kanone araramukanye muramutse yarababaye ariko urumva egera muramutse araramukanye ega nuyu none tutangara erega umubonye yakitse uba araramukanya araganira muramutse wicara aha wisanze ni muhira niwe madami wanje muramutse ne cara nuyu nahohoteye ndamugonga yapfa mu biti binoga nagenda ndagupum pum pum bro nari nzi ko ngonzi bajaje ngene namusetse ku mutwe yaravuye amaraso ngaho menshi nakubwiye bagenda nka kumengera baraniga basi oya iyo mbere nta kabikiyo umviriza rero uwo yashitse muhira urazi ko ari twe twamugiriye nabi tumugonga yari yibereyeho mu buzima bwiwe muri uyu mwanya kigwaye dutegereza kumugwaza uravyumva kandi twese dufashanye ngaho tumugwaze akire hama yisubirire mu buzima bwiwe uravyumva agatoki uturaya akabuyi utuntu tworoshe umufata neza muronse akaboga muraba ingene mugira koroshe kugira ngo agume agarure umubiri kuko yataye amaraso azova yavyibushe ubise tekana ngaha ni muhira yabivuze ko bikiro kuzova ngaha bavyibushe rega uyu ntumubona uko yaje yonze none yavyibushe yagaye nimba ari icyuma aterura ndatse nubona nawe uzungana n'ifuso n'uyu rero ko yataye amaraso ntagire ikibazo sivyo umugaburire neza amata uzuramugurira amata ku munsi umuha amata avyumva uyu nyene nawewe uzovyibuhungane n'ifuso zuramufata neza rero uyu murwayi yataye amaraso menshi avyibuhe asubirana ibiro vyiwe asiga inzira amavuta n'ubundi abagiye ntibagarutse none boss usanga ngiye kwirondera none boss none mubona nkamugonza ngana ukunyene ubunyene ibiro vyatakaye nibi yataye amaraso menshi we ntavyo wumenya sha genda umuntu toye kurira agatoki mwerekere ashiremo amavuta neza amuha ibivuta nka vya bidahora ndamukisha sawa je ngiye kukazishe ngiye kubandanya hama uyu murwayi umwereke n'icumba ciwe umusasire neza aryama ahantu hameze neza
Mada. Ibiraje. Byari yasiye ko ndabiterura mu nzu bihoshe. Nayo ndakurindiriye ko namwe ngo bamaze umwanya munini hari yakutse. Ashe no munsi natevye kubera. Ibyo bariko barambwira kubera nzisabira. Birateye n'ubwoba. Koba? Cyane. Ubwa mbere yibye amafaranga 200. Aramira. Ubugira kabiri yateruye inoti y'ijana, ibihumbi ijana. Mana yanje mana rurema, ibihumbi ijana. Nabuze nico mvuga ndabura ayo mira, umva nicaye gutya. Nicaye asha. Umiyo araterura nyene aratwara. Yatwaye. Sha uraraba neza. Iyo ngeso ko atayihorana bya mugabo nzisabira. Nanje rero muco niyumviri. Yadukanye gute? N'ubukene bwiwe bwose, n'ubutindi bwiwe bwose, iyo ngeso yo kwiba ntayo yahorana nuko kwimana. None yageze mu muji rero, yikura ubuntu, yiyambika ubugome. Na ujya mugore yambwiye ati, ni ibintu bibiri. Ama amafaranga yanje ndamureke. Yakutumara amazi. Yanse naho ndamufungisha. None urazi bamaze kumufunga. Nije nzoba ninjiye mu byago neza cyane bitujako nitwe duduka tumanuka nzoba ngiye mu byago none nawe nyene namuhamagaye mu Rwanda mubaza arahakana bamwegereye uramuhamagara muri babiri uramubaza neza utuje aranka kubyera Mada ntacyo nakoze yambwiye ati jewe amafaranga sinzi muga hari ikintu gusa numva aguma misha urumva ambwira ngo amafaranga ngo yabaza ujya mukobwa wiwe urumva mukobwa we nabuze ngo amafaranga je ntibayampige ko bayabaza ujya mukobwa wiwe ni waza y'amafaranga ari ujya mukobwa bari yatoye hama kamubeshira ibyo rero byo ntazi umva ni wabizi hamwe no sanga iyo ngeso nzisabira yifise n'ukuri yadukanye ku bintu atahora afise ahora apfuye urundi yarapfuye ubukene bwiwe yarapfuye ubutindi bw'ubukene ngeso yo kwiba ntayo yarafise natangaye ageze mu muji rero ashahindura ingeso abantu bageze mu muji baca bahindura ingeso mugaje wapsinze ingeso y'ubusuma yakuma ahindura iyindi yo gukunda abakobwa yo kugikirori mugabo ntagire ingeso y'ubusuma no kungene naje buke ubwenge umva wapi bwagurutse tuzatwambaye ibara mwibagara je gusa ndiko ndiyumvira bamufunze tuhomye ko nyene urumva kuzoha nawe ucumva ibikurikira mugandazi Imana izobikora oya namba ari byo tuzobimenya namba atari byo naho tuzobimenya mugo nibaze ko atari abasazi bo kuca bamubeshera gutyo none sinzi hajya nanje ijambo nyamukuru yambwiye ati nabaza umukobwa wiwe nyaza amafaranga yasize sawa reka turindire turaba ari gihe wosanga umukobwa yarayabitse nyina ntamenye ko umukobwa yabitse kurati n'abamabuja bo mu gisagara ko bigenza akabe bari karamwigenza aho gira azomwimagasha harakiwe ibyo nibyo bimenye nawe kwera ikintu yambwiye ati ngo jewe na mafaranga ashikiye bijana bama ku kwezi none ayijana na yatwaye he sawa ko bari kumwigenza ko nivyo biraba ko hari abantu hageze ku mwisho wo guhemba batakwigenza ko bakavuga wamenye iki wabavuga amafaranga twagize iki kandi ari kugira ko udufaranga toye wakore nyatari reka tubirabe tubyizere kuko cyo jya mugabo prema ngese wo busuma zo muvuga ikindi reka tubirabe Jengo magende kuruhuka. Genda uruhuke mugabo nashanze nende ibintu birankoze. Aje umutwe umva wapi wamaze gushuha. Genda uruhuke amandazanye ibifunguko. Sawa. Zisabira. Imana igufasha ibyo bintu bibari. Akabari ibyo. Aba mabuja bo mu gisagara. Nituzobana naho baguhambye. Munyana warahemutse munyana. Wese mukumemukira indagano zose wamaye zose unyereka yuko nkunda ufite urukundo atawundi kunda kuri isi atari asonde jewe ariko wese mukumemukira munyana nemera kuzina mu gisagara kurondera ubuzima kubera wewe kubera tusubire kutubane mu rukundo mu mutekano nangere ariko wahise mukumemukira munyana kubera ko ngira ibintu bibi akumenya ni wowe indagano unyereka ko nkunda urukundo gukuri kundi kakumbe kwari urukundo rwagahemo munyana
nta n'isoni wari uzi ko tutazohura ikidahura n'imisozi ikidahura n'imisozi munyana kandi kuri iyi si y'Imana ntabanga ari baho ntabanga ari baho wajya kwinyegeza ngaha ibi ibintu byo byatumye utirimuka mva kugatuma nzi ko nagusize muhira nzi ko nagusize hariya kumwoshiye wacuhita mu guhemuka uri gihemu wowe ndiko ndaguhanira muri ibyo nshoboye kugira ngo ndakwereke urukundo kugira ngo ndakwereke ko atawundi mugore jewe nkunda agusumbya wewe ariko wacuhita mu guhemukira kweri munyana kweri indagano mayizo zirihe uramemukiye bere umurango babona ubu hariya bose baziko munyana yarongo n'undi mugabo wari uzi ko nazo tutazohura wibagiye ko ahantu uri kuravugira atari mugwawe wibagiye ko iki atari cyari kiwawe iyi ni inzu y'umugabo punguza umunwa mwana waje n'amabande ona je na wewe tukibera itunagikwirana umbabarire n'izina ryanje uri hambe ukibagira sindakuzi ntunzi nanje sindakuzi raba usigaye nambara impuzu y'umukara urazibona ubu ngezweho bundaka ubundi mu gisagara impamvu zo gutura amangati y'ibijumbu n'imyumbati sinzi bikiri ibyo byose narabirenganye ubu mbayeho neza njya amafiriti njyarago jare n'ibyo zigezweho byose ndatsize iwawe nahabona iki naraguhaye umutima wanje nguha urukundo nguha iki nangana n'umuryango kubera wowe ariko nasanze naribesha nta mugabo wari urimo umugabo udashoboye gusumira umugore umugabo udashoboye no kubaka n'inzu na mitego narataye umugore rero inzika atagira n'uko munyana ubuzima ikatihabwa ubuzima ikatihabwa ikibazo umukene yaba ubukene ari ikintu umuntu ashobora kwiyambura nari kubyambura hakiri kare ariko hari ibintu bishika Imana bigupange bidashoboka kubihindura munyana kandi buri kintu cyose gishika ku mwanya wacu kuki wabuze kwihangana munyana wavukanye umukoshi nico kibazo ufise wavukanye umukoshi wewe nico kibazo ufise nandwe uzigera utunga ukorera abantu n'ubu nturagira naho wigejeje nta mugore uri kurasumira ariko raba n'ubu uracari ahandi ndavukanye umukoshi we ntuzofite imbere ntagire n'umuntu yumva ko ngaha jewe tuziranye n'umuntu nkawe uraza ukizanisha ngahe ibiki n'ibiki ko ntashobora no kwemera wavukanye umwaku ntuzopfa uteye imbere ntuzopfa ugize icyo wimarira uzoguma muri wa mugabo witwa akagabogabo wo ngaho jewe mbayeho neza mbese umugabo nkunda ndara muri Dodoma nicara kw'idiva ndazunguruka kw'ikaro ibigato narabeza bafise umukoshi ntibifise n'umukoshi gusa wo bwawe wenyine umwaku uvuye ruguru utayimubone aho ushikiye uravuye ruguru barakugonze ngaho usubiye no kuza kumusega iwongereje ndagufashije ubundi je sigaye ndagutunze uragowe uranuka ubunye bisebe ngibi byakuboreye ushaka iki icyo ushaka baguhe ukuri kubera ndare kwizera ry'Imana nimba Imana yumva abagowe nukuri Imana zikundiye nukuri kwizera ry'Imana nizi guha amahoro n'umunsi n'umwe wowe iyi nkovu usige ku mutima wowe iyi nkovu usige ku mutima wowe Imana izi bikwishyuze iyi si ni sakaye wa mugore nawe unyariko kandi ndazi ko Imana yumva naho hari umunsi nawe uzoshikirwa ndicuza no kuba narabanye ukundi kurangura mu nkovu hari umunsi nagiye nzo gukora mu nkovu nukuri kwizera ry'Imana ntawe uzotera imbere rega n'uzotera imbere sawa nacu ujye baca umugani mu kirundi ati n'umugero upfa kunyo nta nufise n'agaparaseri kagaragara ngo uratera imbere Imana izondiha Imana jewe jese ndapfukanye umugisha gusa nari nayobereye mu mukoshi unyihanganire kandi rero ikindi kintu naco sari pereze kubarira ugerageze mu maguru masha ugerageze
urondera udukweto utumuke ugerageze inzira zose ushobora gucishamwo uve ngaha utarasesero kuko ndakubwiye hagize n'ikintu na kimwe umugabo wanje yomenya kuri wowe kubona waje ngaha aje utangwe no kudurokomba kukavugira hejuru n'icyo bashobora kumva ndagufashe sinzoraba ngo uramugaye ko ipfuma banagusandavye abantu kuri umukoshi iyo wanje kuwikura biragoye hanagiye ngo manze ndondere amavuta asa neza noge neza ndakwibagenda gukunda gushaka kugeza burya baraciye umugani mu kirundi agati kagukoze ibara uragashibura ntikumva kandi burya imboga mbi kabisa ntiziva mu nkono waciye uwo mugani ntiyabesha Munyana urakoze cyane ntacyo mfise no kubwira ariko umenye ikintu kimwe gusa Imana ihoze kandi Imana ntirenganya urakoze cyane kwaga nabi cyane no kubura ino ngaha muri nzu gusa nyine mba numva uri kumbangamira ninda kwaga sishaka ntagera umuntu amenya ko je nawe twanamenyanye twanigeranye ndumva kari nk'igiseba ari kumara amatende n'umuntu agowe nkawe bamuvuga ubuso ugende umukobwa icyaro n'ikibiza icyaha abakene mukire n'inyagupfa raba yewe abantu murubahuka none nuko gumi uri mu make unyibagirwe ko tuzi kuri ndakwana barayanje narahuye na bushoro nari nayobye yamba naraba hehe ngiyahisha imisore sha oya nukuri ruko boss aho mbona boss numva ndiko ndahaka carte y'umare yanje urusaku yuzuye umviriza ukabushaka amahera kwezi kwawe ntikurahera kuko yetse wese yawe nirashika rusisa amahera carte y'umare yanje urusaku yuzuye aha ndakuzaniye agaseke kuzuye urusaku waronse yani makuru mashasha tiki ashushe atari bya bindi byawe byo gutwenza tiki uwo munsi ndi muri mudi yo kuryoherwa tiki ikintu cya mbere namenye boss nuko boss wanje warongoye umugore w'ubundi mugabo warongoye umugore w'undi mugabo boss ni izina ry'Imana ndakurahiye warongoye umugore w'undi mugabo jewe ubwo ngo rusaku kwa mbere kwanza rukuru iyo nkuru ni inkuru y'incamutwe si ibintu byoroshye byo gupfa kuvuga ibyo impamvu njye nshaka ko hari n'umuntu avyumva erega ndacyabizana kutarambaza ati umugabo wiwe ninde umviriza uyu mugore mfise uyu afise uwundi mugabo uyu munyana iciyongereyeko mbaza umugabo wiwe ninde oya afise uwundi mugabo umugore gabo wiwe afise izina ninde aka kagabo nyine watanye muri iyi nzu mbe niko kari akagabo kiwe uyu mugabo wazanye uyu wagonze niwe mugabo wiwe uyu mugabo nyene nagonze uyu nzisabira niwe yari umugabo wiwe bose nyizere uraziko cyane nganda kuzanira urusaku ntaroye neza oya umviriza akaba ari inkuru watuhoje neza ufitiye neza ibimenyetso je ntibandarira muri iyi bose je n'ibintu nabumviye bo nyene bariko baravuga nabo nyene uko ari babiri batukana baterane umwe ajya umuhara ubundi nabiyumviye n'amatwi yanje nabumvise reka rero je ndagikorerako ndabirukana bose bambire bose kubirukana oya rindira oya umviriza kubirukana sico kintu cyambere tuguye kwihutira oya kubera ushobora gusanga hariho n'ibindi byinshi utaramenya tubanze tubagende buke hage anya uwitonze amira ibinoze kandi kugira ngo uce ubwenge cyane wigira ikiju imbere y'abagira abanyabwenge tubanze twigira ibijuji imbere yawe cyane kimwe tuzi tubanze tubige ko n'ibindi byinshi ushobora gusanga hari abamukuye hari ibindi utaramenya tubanze tubige ko buke nivyo kuko ndafise uwo namutumye arafise inshuti arafise aho namukuye arafise uwo namutumye cyane yamunyeretse akamundangira je nagumye nimvira yuko ugira ngo umugonge nzisabira iyo yarakwiteje wenyine kugira ngo arohe nyina shika ngaha none niyumvira ibyo ntawo bimenya gusa igikuru nuko umuntu amenya neza ko ari byo hama akamenya igikuri kabisa kandi rero urakoze cyane bose je ndagukunda amatwi yawe
uzopfa urya. ndi umunyarusaku. Ayo matwi azokugaburira gushika umengo wewe niyo wapfa no mwisanduku uzoba uri kurumviriza abantu ivyo basigaye bavuga. Urusaku n'ingabirano.